bagenzi banywanyi ba televiziyo Gasako TV ubutabazi butagira imbere mu biganiro byacu. Uyu munsi twigenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa kane umwaka w'2021 aho dukwije imyaka 25 umuririmbyi bakunze cyane fakira n'umuzinzi kiragorera n'ibita Chancho Hamisi atezeyemo. Umunsi rero twateguye icegeranyo kivuga ku buzima bwa Chancho Hamisi. Chancho Hamisi yari Chancho Hamisi y'abaziki, Chancho Hamisi y'amakaye, Chancho Hamisi yize amashuri kazi mu biganiro kuri mikoro na byinshi abana bana biwacu nta cica nkirungu, bana biwacu nta cica nkirungu, nta cica nkirungu, nta cica nkirungu. Amazina yiwe yitwa Chancho Hamisi Hussein, yapfutse itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1975. Avukira Ingozi mu ntara ya Ngozi muri quartier Shikiro. Chancho Hamisi yitavye Imana itariki 6 z'ukwezi kwa kane 1996. Se wa Chancho yitwa Fisi Hussein. Mama wa Chancho yitwa Asina. Chancho Hamisi yize amashuri yiwe muri college Don Bosco, ubu yahindutse lycée Burengo. Chancho Hamisi yari umuyisilamu kuko abavyeyi biwe nabo bari abayisilamu, niko guca abikorera ku migenzo y'abavyeyi biwe ya Kiislamu, nawe abandanya mu dini y'abayisilamu. Chancho Hamisi yatangiye kwimenyereza mu by'umuziki akiri muto cyane, akifite imyaka mito, aho yabifashijwemo n'umutama yitwa Muri. Uwo mutama Muri yakunda gukora imbabura z'abacanako, ari naho Chancho yakunda kujya guteranira. Amuri yarafise inanga cyangwa ikembe, aho Chancho Hamisi yazaraja kwimenyereza nawe kuyivuza. Chancho Hamisi yagiye mu nyuma aza kuronka igitari agikuye muri paruwase Ruganza mu ntara ya Kayanza. Ico gihe niho yatangiye umuziki we nyezina. Chancho Hamisi mu mashuri yiwe yarakunda guteramisha abanyeshuri bigana mu turirimbo tunaturiya, yigana abaririmbyi bamwe b'Abafaransa, abandi b'Abanyamerika. Aha twavuga aho bita Gay Beat, George Mustaki, no bita Bobby Dilia. Mu mwaka w'1977 ico gihe Chancho Hamisi yari afise imyaka 20, niho yaja i Bujumbura mu higanwa. Yagiye Bujumbura mu higanwa, Chancho Hamisi aca mu wa mbere. Iryo higanwa ryari ryatunganijwe n'ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama bw'ico gihe, aho Chancho Hamisi yabaye wa mbere bitumwe n'ururirimbo rwiwe rwa mbere yiswe Nta cica nkirungu. Iyo ndirimbo yaratumye Chancho Hamisi amenyekana cyane. Inyuma y'imyaka 2 y'amezi 2 Chancho Hamisi niho yacaja mu orchestre national du Burundi. Ico gihe iyo orchestre yari yashinzwe n'ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama bw'ico gihe. Chancho Hamisi ntiyari umunyamuziki gusa, yari afise n'akandi kazi. Yarasanzwe ari umwigisha, yigisha ku ishuri bita École Normale de l'État. Mu mwaka w'1978 niho yaheba gukora akazi k'ubwigisha kw'iryo shure ene i Bujumbura. Uwo mwaka nyine Chancho Hamisi yaciye yivana muri Orchestre Nationale du Burundi kugira ngo
abandanya amashuri yo ya kaminuza mu gisata c'indimi. Muri uwo mwaka nyine wa 1979 yararondewe cyane n'umuyobozi yatwariye radiyo y'igihugu kugira ngo aze kwifatanya n'uwundi mugwi witwa Amabano. Aho hari mu mwaka w'1978. Bamaze gushinga uwo mugwi Amabano, hari abahungu bishize hamwe bari baragiye mu biro muri Kenya, bashinze nabo umugwi bita Explorers. Chacho Amisi bacamushira mu mugwi bita Explorers. Mu nyuma uwo mugwi w'Amabano wagiye kuronswa ibikoresho biri ku buhinga bwa none, ibikoresho byo gucuraranga bigezweho. Mu nyuma yaho niho igihugu cy'u Burundi cyaje gisinyanira amasezerano n'igihugu cy'u Bufaransa mu bijyanye n'imico kama, aho umugwi Amabano wagerageza gukora ibiteramo hanyuma bagaharura amafaranga uburyo bushoboye kuboneka, bagahabwa ibice 40% byayabonetse. Umugwi Amabano Chacho Amisi yashoboye kubandanywa nabo, cyo gituma mu mwaka w'1979 Chacho Amisi yaheba gukorera mu mugwi. Niho Chacho Amisi yacaririmba ururirimbo rwiwe rugira kabiri yise Ewe Burundi ngira ndakuririmbe. Ubwo ruririmbo rwarakunzwe cyane mu karere, rurakundwa cyane mu bihugu bitandukanye. Ari naho igihugu cyacu cyaciye cyibwira ko urwo ruririmbo rwoza rumugurura. Ewe Burundi. Mu mwaka w'1981 niho yaronswa agashimwe katunganijwe n'iradiyo y'Abafaransa bita RFI, Radio France Internationale. Chacho Amisi aronka ako gashimwe kubera indirimbo yakoresheje mu iryo higanwa. Chacho Amisi yari umuhinga cyane kuko mu gukora indirimbo ziwe yakoresha amanota amwe tuzi mu muziki. Chacho Amisi twababwira mu ndirimbo zimwe yagiye arakora, aho ntacica nk'irungu, umugabo w'ukuri, wagiye hehe, kiyago canje, Africa I will never forget you. Akiri kumwe n'Amabano, groupe Amabano, Chacho Amisi yarashoboye kuririmba indirimbo Mbega mukobwa kugenda vyanga, uzoza ryari, hora ihorere mama, reka nkuyage muvyeyi, ntukajane nyabahuru n'izindi. Chacho Amisi yatuvuyemo akiri muto cyane, igihugu carahahombeye. Reka tubashimire cyane inshuti bagenzi mwashoboye gukurikirana kino cegeranyo gito cy'ibyaranze ubuzima bwa Chacho Amisi. Tubahamagarira kugira subscribe ku Gasako TV, kugira share no gukanda like ku biganiro tugenda tubashikiriza. Kuri microphone mwari kumwe na Roger Mirashimimana Emmanuel kuri kamera. Bye bye.